karibu muri The Young Generation TV. Banza usubiramo ako kantu icyongereza je nacyumva. Karibu muri The Young Generation TV. The Young Generation TV. Okay. Bon, ja biragoye abantu bamwe bariyo abazungu bubakiye umwami Mwambutsa, ariko ntiyigeze ngo ayibamwo ntabwo yigeze ayibamwo cyane, yaciye kwijuru rya Kagongo hoho kandi ho sinakura kwijuru rya Kagongo juste ona uriya musozi ubona ugarukiriza kwa maso wonyene aha ubu nyene tutumbera. Bakunzi ba The Young Generation TV muraho murakomeye, nkuko natwe mubibona ni sawa. Kuri microphone ni Odimix, nyuma ya kamera Civilix. Uyu munsi rero nkuko musanzwe mutumenyereye mu ntara zitandukanye, twashikiriye mu ntara ya Muramvya. Aho ndi mu kibanza ciza mbona gisa neza, nico bashije kubona kuri centre kugira ngo ndaje nifuza kuhahagarara kwanza kuko nabonye ari kibanza ciza, mugabo sinzi ni rya mbere ndahashitse, ari naco gituma ninjiyeyo shimye kwinjira kugira ngo nganire na bamwe mu bariyo batuganirire intara ya Muramvya, na cyane cyane ko tuzi ko benshi basanzwe bavuga ko intara ya Muramvya ari intara y'abami. Ibyo byose nkeneye kubimenya mona urusaku n'umunsi ndarukubita mpaka umuntu wese aba imuramvya ntegerezwa kumubaza byinshi nzi, kubera ko tusanzwe tuzi mu mateka bavuga ko abami kera babino, bavuga ko muri kahise ku Burundi mu bisanzwe bavuga yuko intara ya Muramvya ari intara y'abami. Rero abantu duhuriye Bujumbura kenshi usanga umukoze akavuga ati je ndi Munyamuramvya mva mu bami, uro nahishikiye, bamwe bahora bampenda. Ngira ngo turaza kumenyana bikwiye nibyo bibanza, ntegerezwa kubimenya kuko nico canzanye. The Young Generation TV turahari kubwanyu, ico tubasaba ni kimwe gusa, kora subscribe. Rero ikirenza aho ndabonye umuntu menga asa n'uwicaye ateramye muri ca kibanza nababwira ko nashikiyemo kidasanzwe. Ndamuganiriza kabisa, murazi ko abarundi tugenzwe no kuganira, turamwegera pole pole tumuganirize kugira ngo atubwire byinshi mu ntara ya Muramvya, kuko ngira ngo ndaza kugira amahirwe ko nza gusanga ari Umunyamuramvya. Ninasanga atariwe naho murabyumva ko nzoba nibomye cyane ndabanje ahandi canke nje kundi muntu, kuko ndiko ndaraba ni kibanza ciratiro, kibanza cubakitse, hariho n'abantu benshi bahateramira. Reka tumwegere cameraman tugende twegere uwo muntu turabe ko yo tuganirira byinshi mu ntara ya Muramvya. Sawa boss, meze neza? Turaho. Burya ntukangutse kubona tugushikiriye. Atinya na kamera burya. Akasura kanje gani kameze neza. Imana ishimwe ko mbonye ari umuntu atwakire neza, uradutwenge ngira ngo birakunda ko tuza kuganira. Cyane cyane ibonye umuntu mushasha uziza kumwakira neza, kuko ntuzi ikije kimugana kuri wewe gishobora kuba ari kiza. Ndabishimiye cyane, nubwo nta mico mugiye mumbaza, ariko nakoba n'amakenga ndakaguma. Hakuru tugenzwa ni neza. Sebo aratanga kumpumuriza gatoya, mbwa amakenga ntarashira kubera iki watoye jewe mu bandi bose mwaho sa mwahuye Muramvya, antuka ntwashike kuri jewe kugira ngo n'Imana yabishatse kugira ngo tugende tunamenyanye. Merci. Idondera bariko baragukurikirana, wongeye nanje ndakumenyereho kubatakuzi. Amengo ndumwese. Navyo muri commentaire biraza, kuko kenshi iyo bishitse ukagira ikintu beshe kuko bica ku marezo social uca usanga gihero ndabimenye utabimbwiye nawe uravyumva ko nizose neza. Ariko byiza kuvugisha ukuri. Je nitwa Niyomungiye Desire, tuonga Muramvya niho mbaye. Murumva ko natomboye nari nababwiye ati nsanze atari Umunyamuramvya ari waje gutembera nkanje, mwari kuyumvira igikurikira, ariko Imana ishimwe ko nsanze ari Umunyamuramvya. Desire, karibu muri The Young Generation TV. Andisubiramo ako kantu icyongereza je nacyumva. Karibu muri The Young Generation TV. The Young Generation TV. Okay. Bon, ja biragoye abantu bamwe bamusa. Ni ikinyamakuru gikorera cyane cyane mu ntara za ruguru kugira ngo tugende turamenya ibibanza by'amaratiro, dukorana n'abantu abafise ivyo bamamaza, publicité,
ibibanza vy'amaratiro kumenya kahise ku Burundi. Rero iyi ntara nayijemo nisunze ko numva bavuga ko ari intara y'abami, kuko ndiko ndagerageza i Bujumbura umuntu wese wikomyeko wikoma akakubwira yuko ari intara y'abami. Tugize imana rero ko Muramvya abenshi bahazi ngo nikumbitse. Desire turagutomboye kubera ko dusanze uri umunyamuramvya, ngira ngo uratubwira ibigenda bitandukanye mu ntara y'Iwanyu. Ni iki kidasanzwe, ni biki bigize intara ya Muramvya y'Iwanyu? Intara ya Muramvya ikintu ca mbere ku bantu benshi bakunda kuhibaza ko cane, nta muntu aduga atazanye umupira w'imbeho, naho haba muci Ntiza. bon nta kibazo ndagushikana mu rugo ndagushikana mu rugo dushikane ngere no kuwutora ni bon. Imbeho iyo akazuba karaka urabona ko turi ku kazuba uno munsi ni sawa, urabona no kubona harabona neza, ikirere kirabona neza. Hama ku bijanye muri ntara ya Muramvya nta nzara, ico kintu ntaco, ntagira umuntu azoguhenda nubwo nyangawe ngene kutavyitaho ahandi ho Taye. tumwe nk'utwo twiwawe Kimwe nanje. hamwe nta muntu afise akazi nka wewe angana nk'uko usanga ari byo wishakiye na wewe. Nitaye birashika. Hama ikindi ntara ya Muramvya abantu beza bakundana bakira abandi. Muramvya vraiment sinshaka kuhavuga ko nanje narahaje, si kuvuga ngo niho nakuriye mu bwana, ariko mu myaka noba hafi irenga 10 ndahazi hameze neza. Na karibu kandi Muramvya hameze neza vamo. Murakoze cyane. None wose atwa Muramvya urazi ko humva neza kujya ko baho bita ngo nabantu baramvye, mugabo si kuvuga ngo nabanebwe, barakorana abakozi. Muramvya dusanzwe tuhamenyereye ko hariho ibibanza vy'amaratiro cyane cyane ku vyerekeye kahise ku Burundi. Mw'ivyo bibanza harimo ivyo woba umaze kugeramwo kugira ngo ugende uratwereka bimwe bimwe mw'ivyo bibanza? Muramvya hazi naje ndibuka nkishikaye Muramvya hari ahantu juste hafi yo kuri lise Muramvya. Ntihashika nahabonye ko mengo hari inzu iri bizarre ya kera, ndabaza baravuga ko ariyo abazungu bubakiye umwami Mwambutsa, ariko ntiyigeze ngo ayibamwo, ntabwo yigeze ayibamwo cane. Kenshi Mwambutsa murazi ko benshi no mu mashuri twaravyitse ko yakunze kuba aho bita Igitega, mu ntara ya Gitega ariho yabaye. Muramvya ntabwo yarabaye ngo cane, maze kubimenya cyane nanje ndagira amaziko nkayo ko muragira, ndabaza buke buke bijya twize mu mashure. Barambwiye mbonye ibiti, hari ibiti bita ngo bigabiro, barambwira yuko ibigabiro ngo umwami ahageze yarahatera ibigabiro, juste nka comme symbole y'iki genda ibaza. Juste nka comme symbole yuko umwami yahaciye. Hakaba hariho n'ahandi bita kwijuru rya Kagongo ho, kandi ho sinakure. Kwijuru rya Kagongo juste ona uriya musozi ubona ugarukiriza kwa maso wonyene aha. Ubu nyene tutumberanye. Je nahatembereye hari ibuye ry'umwami, bavuga ko umwami akunda kuva ku kirimba ngo akaja kuruhukira aho bita Ikagongo. Je narashitse no kwicara kuri iyo ntebe nayicaye ko ni intebe, si intebe nyene izibabaza bamenije no, ni intebe sinzi ko ico kintu hacu nabajije neza yuko ari intebe dufate bajye bacura. Gusa iyo ntebe iri mwibuye, sinzi uko byagenze, sinzi ko kera ubona ko bari bafite n'ubuhinga bwo gucura amasuka mu mabuye, bashoboka ugasanga n'abacuzi babigize. Ego n'imeza ari hari, baravuga yuko ari ahantu hameze neza. Je nako hashika nahashitse, gusa ubunye bikura biraba akenshi hari ikibazo kiko kirahaba, hari ivyo bariko baradetwiza. Narumvise ko hariho imeza simperutse, ariko juste inkuru niyo inkuru mbarirano bikaba byarateye intambwe. Birashoboka byarabaye, usanga byarabaye. Hariya n'ahandi bita ku musozi wa Busimba, ni harya
aho hose ego navuga ko ariho Maconco avuka yabaye yaba ego hariho n'ahandi bita mw'Ishombo juste hakurya y'umusozi bita Musongati n'umusozi witwa Shombo aho Mucece na Nyabyamo byahurira bavuga yuko ariho bimikira umwami. None dufatiye kuri iyo Mucece na Nyabyamo ni namazina n'amakomine n'amazina ya kera y'aho hantu n'ubu niko hitwa ego niko hitwa Mucece n'uruzi ruva muri Mwaro source yayo iyo Nyabyamo nayo menga ego izanana ruguru juste iva muri Kiganda kuca bihura na ya Mucece izuku nayo kuca bihura juste ni muri rompwe aho bihurira dukoresheje ikirimi c'ubu oya nabyo biragoye kandi si twebwe none ko amashuri yaje ni hatanya nkuko twazanwe no kubereka ibibanza bigenda bitandukanye mu ntara ya Muramvya ngeze aha hantu ndatangaye cyane kuko ngenda habona imisozi itandukanye imisozi myiza imisozi iteye igomwe isharije hariko ibiti vyiza ibitegwa icayi menga ndiko ndakibona nico gituma The Young Generation TV duhari kubwanyu kugira ngo aho hantu hose hahoze amateka y'u Burundi turaza kuhagera mugumane natwe kugira ngo intara ya Muramvya tuyibatembereze tubereke imisozi tubereke hariho ibiyaya mbega cyane ntabiyaya kenshi ngaha imisozi. Reka tugushimire Desire kuba ushimye kuba wanatwakiriye ukatuganiriza ngo tugende turatemberana.